Amazina yanjye ni Musaninka Bella Carmen, akaba yijenjeje igisata c'ubudandaji muri PLASCON Burundi. Ego PLASCON ishirahamwe mpuzamakungu risanzwe rikorera mu bihugu bitandukanye kw'isi yose, haba muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu za Europe, za Asia. Dusanzwe dukora tukanadandaza n'amarangi. Muri PLASCON turafise ubwoko butandukanye bw'amarangi, turafise irangi ry'amavuta, turafise irangi ry'amazi, turafise amarangi yo gusiga ku miduga, turafise amarangi yo gusiga ku mabati, tukaba dufise n'amarangi arinda imibu. Dufise ubwoko bwinshi bw'amarangi. Turafise amarangi umuntu ashobora gusiga indani canke hanze bivanye naho umuntu ashaka gusiga. Izi nyigisho zashoboye kongereza ubumenyi abantu basanzwe basiga amarangi, aho twababwiye ubwoko butandukanye bw'amarangi dusanzwe dufise muri PLASCON ndetse n'ingene akoreshwa ndetse n'agaciro kazo. Twashoboye kubigisha naho nyene uburyo boza barasiga amarangi mu buryo bugezweho canke bunonosoye buteye imbere, ndetse n'ingene boshobora kubivyazamwo umusaruro bakaronka, bikanabafasha n'ingene boza barabaho mu buzima bwabo bwa misi yose, ndetse n'ingene boza barikingira ubuzima bwabo, amagara yabo bariko barasiga ayo marangi. Muri PLASCON nkuko nari nabivuze irya mbere, dufise ubwoko bwinshi bw'amarangi bivanye n'ibara umuntu aba akeneye. Ibara ryose umuntu yipfuza ararironka muri PLASCON, ariko akabirya novuga dusanzwe dufise muri PLASCON nuko turafise amarangi umuntu ashobora no gusiga mu makaburimbo. Iryo naryo akaba ari PLASCON yonyene irikora hano muri Afrika. Nta yindi shirahamwe n'imwe ikora irangi ryo mw'ibarabara atari PLASCON. Kandi PLASCON ifise n'amarangi ya karite, amarangi akomeye, amarangi aramba, ashobora kumara imyaka 5 kuduga, irangi rigikomeye rikimeze neza. Uko niko kabirya dufise muri PLASCON. Kandi nkuko twababwiye turafise n'ayandi ma specialité. Nababwiye irangi rikinga imibu, iryo turarifise muri PLASCON. Umuntu ashobora gukoresha haba mu mahopito canke mu mashure. Iryo rangi rirahari, irangi rikinga imibu, iryo turarifise muri PLASCON. Ubwo nibwo bubirya dufise. Turafise naho nyene n'amarangi dushobora gusiga ku miduga. PLASCON dusanzwe dufise icicaro gikuru mu gisagara ca Bujumbura, aho bita kuri Boulevard du 1er Novembre, iruhande y'ishirahamwe bita EJIC. Hama mu ntara ya Gitega canke se hano hagati mu gihugu, mu ntara ya Gitega mushobora kugenda kuba ahantu hariho hose badandaza amarangi, mukabaza irangi rya PLASCON muzoyasangayo. Tunobwira abantu nobahamagarira gukoresha irangi rya PLASCON. Twababwiye aho dukorera. PLASCON ifise amarangi meza kandi yizewe kandi aramba. Twababwiye abakeneye gusiga amazu haba indani canke hanze, abakeneye gusiga imiduga yabo canke abakeneye gusiga amabati, dufise ubwoko bwinshi bw'amarangi. Karibu cane PLASCON ni irangi ryiza kandi ryizewe rinakomeye, igiciro kitavuna. Karibu cane.